ngo yamaze kuronka ubutumwa bw'uko Michael Olise abifuza cyangwa abashaka. Ni majambo Real Madrid imaze kumenya neza twase ko mukinyi Michael Olise ngo ashobora kuba yifuza kuja muri iriya equipe. Bikanavuga ko equipe yitwa Bayern Munchen iyo ngo izana no kuba yanamaze no gutangura kurondera abashobora kuza kumusubirira Michael Olise, ariko still ngo bari hafi ya Olise nawe bagafata equipe ya Real Madrid ni equipe ishobora gukura Olise ku rugero ariko no munsi ngo ikaba yamushikana ku rundi rugero. Mu yandi majambo ngo iyi equipe ishobora gutuma Michael Olise akura, niko bavyise gukura. Ugiye kuraba vyanditswe n'umuhesha makuru yitwa Santiago unakorera Foot Mercato. Yandika avuga ngo bwa mbere ngo yanditse avuga ngo Michael Olise veut rejoindre Real Madrid cet été. Olise estime que Real Madrid est le club parfait pour poursuivre sa progression. Donc ati Olise yifuza kwinjira muri equipe ya Madrid muri Noti, atariko kandi Olise yibaza ko ari equipe nziza idasanzwe mu bijanye n'iterambere ryo no kubandanya aduza urugero canke aba mwiza gusumba. Mu gihe Sosthene yagarutse avuga ngo la position du Bayern est qu'ils ne vont pas vendre Olise, mais ils ont été en contact avec des joueurs qui pourraient remplacer. Bivuze ngo Bayern ngo nubwo itifuza kudandaza cyangwa kurekura Olise, ngo ishobora kuba yamaze gutangura ibiganiro nabo shobora gusubirira witwa Michael Olise Igiye asohotse. Buriya hatangwe kuvugwa mu buryo buri direct umugabo witwa Brother Barcola wa equipe ya Paris Saint-Germain. Rero dufazikanje ibintu ko ari bibiri. Mwibuke haravugwa ko Barcola avuye mu gikombe cy'isi Perez ashobora kuzogiranira ibiganiro na n'abarongozi ba equipe ya Bayern kujanye na kazoza kiwe nyuma yuko bapropose kumwongera amasezerano ariko akavyanka. Ariko kandi muribuka ko byagiye biranavugwa entourage yiwe avuga ko yishimiye kuba yoji Madrid ko babona peut-être hari ibyo batazogera ko muri carrière bakiri kumwe n'ino equipe ya Bayern n'ibindi Bayern ikagendera dadaza, ariko still Bayern nayo ni equipe bigaragara ko iri kiratahura no goyo dadaza ngo bavuze ngo nawe zo amajana binizwa murekura. Baratsanguye gusanta avi y'umukinyi, mbega we yifuza ikirerba kuko ashobora kuba ari situation zibiri muri equipe ya Bayern ziri different. Situation ya Olise na situation ya Arike nka Kuri. Kuri Arike uribuka ko avuze ko Barcelona mukeneye, mugabo Bayern ivuga ngo niba mugurana n'amahera bafise. Mugabo waraba kuri kote Arike niwe nk'umukinyi ukabona ko ni wa mukinyi ari convaincre avuga ngo je ndiryoherewe ndi muri Bayern kandi nta gihunga cyo tuma soka hano. Mugiye kuri Olise nawe wo bavuze ko adasoka, mugabo wagerageza gusoma rerma ibiva mu begereye umukinyi ukabona ko umukinyi wewe ide yo kuja Madrid mu vyumviro vyiwirimo. Rezi in situation zibiri zitandukanye. Iyo uvuga ko utorekura Kenya nawe akiri convaincre kugumi wawe, nigi uvuga ko utorekura Olise mugabo atakiri convaincre cyangwa santa ko yosoka, ibintu biba bitandukanye. Ni naco gituma n'uburyo utreta zinoka biba bitandukanye. Bayern irazi ko ivyo dadaza niki kugumana Olise yashatse gusoka zo bari plan ya nyuma. Rero nimba uzi ko ivyo bizoba ari kukanyuma peut-être mu buryo nawe vyo gutwara ingufu canke mu buryo utari witeze, bigusaba ko utangura kuronda ama alternative kuko vyanga bikunda hari ata clause liberatoire zanditse ziri mu bitabo mukinyamaze ukubwira uko vyanga bikunda ragenda. Binavugwa ko Olise ari we yegereye indongozi za Bayern Dominique nkuko uyu mugabo Santiago nabivuga, akabwira ati jewe mu vyifuzo vyanje vyo no basaba vyose nifuza ko Mondibera nkigira Madrid. Ni no mugedeja ku munsi weje twavuze ko Madrid nyuma yo confirma kitazogura umukinyi wa hagati peut-être ingufu zose yo havizerekeza kuri we, ariko nibaza ko bishobora no gutuma nayo peut-être ubona ko cette fois ci ikuye gushira muri ako kariro, igomba gushira muri ako kariro. Ko bigitangaza nawe bigeze kuvuga ngo ati mu bana mu bacu na Bayern mwiza ibijanye no kuranga Michael Olise ntabwo tubirimo, ariko utwangiye turaca pembere na Landry ntabwo twokurengeza kubona ko n'ubundi still umugalactico wa Perez ari Michael Olise. Ariko cette fois ci nimba Olise we yovyo kuko beke ngo nubwo igikombe cy'isi kitarangira, ariko beke ko bategekanye inama nyuma y'igikombe cy'isi hagati ya Olise na equipe yitwa Bayern Dominique yo kura mu kazoza kwikemeza gute. Rero nimba no munsi tutanguye kumva Olise ashobora kwemanga ko yifuza equipe yitwa Real Madrid, peut-être ni nakado keza ko Real Madrid ko accélérer dossier, ni nakaryo keza ko accélérer dossier. Real Madrid no munsi ifise umumenyereza niyo atotwara ibikombe, mugabo ari capable kubwira umustare ngo biryo uzura bizi
hakenewe iki rero kugira ngo bigende gutya bitanga umusaruro mwiza. Michael Olise buri ni kiriya kintu je natanguye mvuga nti grass y'ibikombe dufate ku bikombe bamaze gutwara dufata. Yego. Just nshobora kugeranya experience. Uno munsi duwari experimente par rapport ya Olise. Uno munsi umugabo yitwa Landry barikora ari experimente par rapport ya Olise kuko Olise nuwo mukinyaza umupira mwinshi cyane ari capable kubwira ngo naho ufise amaguru arenga 2 no kudribla bigakunda mugare ahantu bigera ariko uvuze ko ari experimental Landry je hariho point navyumva ko ndindi gato kubera ko uvuze experience est nivyo umuntu yatanze canke n'imyaka mazakina no kuko yaba ivyo umuntu asabwa gutanga yaba imyaka umuntu amazakina yaba uyu mugabo yitwa barikora ntibashikiriza imyaka ya Olise ahubwo jingene mfata experience nico gihumaze ukina niyo caba gitoye mugabo ingene kimaze kugusiga ushobora gufata ijambo muri kazi goye burya ufate urukino rwa Bayern Dominique na Paris Saint-Germain muri UEFA Champions League rwa 5-4 Olise hariya yari sawa cyane mugabo match retour Olise yagaragaje iyo technicité novuga kumenya umupira mugabo kutarimo ya responsabilité yo kumva ngo kuki nto kwibaza ko Kane yonanigwa mugabo no kwibaza ko Diaz yonanigwa nkifata ibintu munoki par contre ugasanga Diaz ni ari chargé ku bintu byose urazi kari akantu kunda ka interpreter Landry buriya Olise ari mu bwoko bw'abakenye umumenyereza ariko ategura kuraniza equipe Olise arimo ashobora gutegura de tactique anti Olise kubera ko uko Mbappe atuma Olise aba mwiza nuko Olise atuma Mbappe aba mwiza uko Olise atuma Mbappe aba mwiza nivyo bigira urukino gusumba ako kan ivyo Mbappe rero wibuke kuri iriya match retour harakantu buriya tutakonse ko cyane bwo yari detail ikomeye baje kudekuvura inyuma ya match iriya match ya Bayern match retour banganya kimwe imipira yose umunyegori Mathieu Safonov yayidegaja kuri kote ya Olise isoka bivugwa ko ari tactique umugabo yitwa Luis Enrique yateguye avuga ngo degaje imipira yose isoka uko bazagarukana imipira mu kibuga n'amaboko haraza kuba surcharge y'abakinyi muri kayo umugabo yitwa Michael Olise abure ya liberté buryo yiprojecta mu mavide acenga arekurana y'amabaro en profondeur rero no ku munsi waje dushaka dufata karo kuri match barayi bakina equipe ya Espagne bwa mbere yari contre umukinyi yitwa Kukulera bamwe akintuzi muri marquage aggressivité udapfa kumucenga kushatse ikigira kabiri nimba twarabonye Olise mwiza nuko iyo equipe yiwe birikiragira gute irikirakina atakaza umupira ahindukira umuhe mugabo kandi aronka ahantu iyo mipira ayi project ama profondeur mugabo ugenda ku munsi wejo urabujyo Rodri yarahagaze imbere ya defense no buryo defense yari hagaze presque imipira yose abafaransa bagerageje gushira en profondeur kujya kunoriza rondera Mbappe canke umugabo yitwa Ousmane Dembele cyari kiba mu bina ba Espanyol bari warabonye match Olise yakinye na Paraguay kandi Paraguay yari kwikina sinavyaye ko tactiquement bari faible mugabo yari Olise abizi ngo muri ko muraterana ikirato ariko ndaba fronta vyanka bikora erega umuntu agutera ikirato Landry atakubujije gukina n'umuntu yotuma reka gutera ikirato mugabo akicaje ako nejo nta muntu yankiye Olise gukina reka ndakwereka yazadi erega ivyo Espagne yakinye vyatumye abafaransa batabara reka ndakwereka ikintu kimwe yazadi kuko garuka ku majambo ya Paul yavuze gute yavuze ati twe turagiye kwa tugeze muri demi finale ariko ikintu kitunezere buriya gusumba ibindi n'uburyo twashoboye gukina twareta ino equipe nziza y'abafaransa ni ukuvuga ngo jewe la tactique ituma umu adversaire muza gukina igituma mbona ko Olise kwisokera kwa Bayern na kaji Madrid muri Madrid hariho pressure hagushira ko wenyene ni atamuntu yo kuvugisha ukavuga ngo ivyo nzi ko nshoboye gutanga igatuma ari cyongera mu bijanye ntagico nongereyeko bazonkara batitaye ko ndi mwiza kuko mvuze ko bamusumba experience barkora na duwe c'est pas à dire ko banganya umupira Olise arateye ubwoba mugabo akarorero ka hafi iyo uri mu maboko y'umumenyereza mwiza ari experimente kuko na company ni mwiza kakanya mugabo Enrique ni mwiza plus experience yamenyereje Messi na Neymar na Suarez yamenyereje abakinyi bakomakomeye tactique maribo azi gufata ingingo ivuga ngo nutankorera ivyo ndagutumye turavangura urabura ukino finale ya UEFA Champions League igituma nakubwira ko bamusumba responsabilité bafata urukino Desiré yakinye imbere ya Arsenal vyankiye vica bakamusohora yababaye Ousmane Dembele akabara bakamusohora bakinjiza Bradley barkora uravye uburyo Desiré yihararanza Arsenal aruma
ni hariya rero ucibonera ukavuga ngo hari club ukinamwo ugasanga urwego rw'ubustar ugezeko ni nabwo umumenyereza wawe ariko aba mwiza agezeko mu bijanye no kuba umustar mu bamenyereza urakeneye ekipe nziza gusumba iyo urimwe mu bijanye na visibility canke n'ijambo none hinafise n'umumenyereza yo kubwira ngo naho nyene reka ibi bigenda gutya kugira ngo uze ubushaka rero Olise naho nyene ndi naje ava kwa Bayern akaja kwa Madrid mu mako ya Mourinho niyo batotwara igikombe Mourinho hari yindi niveau yose gako Olise erega nico nyene confirm nico naje nako navuga Olise no munsi kumva ngo yoba muri match mugabo tugasanga ubwo bubi twagiriza Olise wa munsi buba ari uko iyo equipe yo yatsinzwe jewe ndabya ubusesanguzi buvuga ngo equipe yo iba yateguwe kandi iyo equipe yo yateguwe itegurwa nawe ari mu bateguwe kuko ni umwe mu bantu bagida ivyo equipe yo ikirakira agaca muri amayeri Bayern niyo gitakaje Olise mwiza ayo mayeri we nuyamubaze kubera yuko ariho grandeur y'umumenyereza nkuko bivuze erega kampana karo umumenyereza mwiza mugabo uburyo yo kwikura mu vyara vya Enrique siko Enrique yikura mu vyara vya Michael Arteta karorero uwo uri duwe umenyerezwa na n'umugabo yitwa Luis Enrique match uwo munsi igasa nkuko umengira goye uburyo wewe Enrique agwa message cyangwa ategura equipe ya Arsenal siko kampana ategura match yiwe kandi bikaba byo bareyisi imbere y'umugabo akomeye imbere yiwe nkande Luis Enrique bivuze ko atomutsinda yo mutsinda mugabo hari hiyo poa si irete nk'uno munsi Olise iyaza kuba ari mu maboko dufate ya Luis Enrique canke aza kuba ari muri equipe canke yaba mu maboko ya Pepe dushaka turekaho iyaza kuba basari wari muri equipe ya Ligue des Champions canke iyi France iri capable yo gutwara igikombe cyiza akayishikana kuri final wibaza kuri munsi bari ko baduta ku shozi rero n'abantu no munsi bacira ubanza ngo Olise match yakinye ngo kumunsi weje gusa wari amahera ngo nayakwiye nabonye aravuga ati minene majana 2 nizo mugomba equipe twe nizo isoko rigomba ako kantu nitufatire ko hari abantu bavuze bati 200 millions Bayern Grevisse ku Real Madrid kuri nitufatire ko rukino bakinya ku munsi wejo bakabivuga ko ku match ku munsi wejo ku munsi wejo Dembele yari scam kandi je mu bantu bamwake Ballon d'Or mu bantu nemera ko bazi umupira je Dembele ndamwemera kubi Dembele yari mubi mu rukino rwa Espagne ariko yabaye mubi Olise umupira azi uramwemerera kwitwa igihangange kandi akagugwa menshi akagugwa amafaranga none n'umuzirimba Florian Wirtz yavuye muri Livecontroller na Japan Liverpool ku miliyoni 150 Isaac yaguzwe na 72 Elliot Anderson yaguzwe na 16 z'amarivres nuko turabe transfer ya Olise ko ishobora gukunda ariko ngamaze kwerekana ko yifuza kuja muri equipe yitwa Real Madrid saa 45